Hata nikijaribiwa na kuona hii ndio mwisho, Bwana nabaki kuwa upande wangu. Neno moja ambalo mimi ninaamini, ahadi za Bwana zinabaki pale pale. Tanga message nziza yo gufasha la société. Ni message y'Imana. Kuko hari ibintu bitatu jewe nemera gose nzi yuko Imana ihurira aba cyane. Ninzobere mu guseruka kiturumbuka Papa Gode. Yo zagazo 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 sema ya yote zagazo 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 zagazo. Nshuti bakunzi ba Peace International TV, twongeye kubaramutsa kandi tubaha ikaze mu biganiro bya Peace International TV. Muri kumwe na Nduwimana Pacifique kuri micro. Uyu munsi dufite umutumire, reka ngo tubanze tubashimire ukuntu mutwitwararika, ukuntu mudukunda, ukuntu mudushigikira. Hari ababitwereka bakabitwandikira, turabibashimiye gose. Turabaramukije mwese, tunabashimira. Mbere tunabasaba gukomeza gukanda subscribe, partage kandi mukana commentinga kugira ngo nabandi bashobore kudushigikira bifashishije ibyiyumviro byanyu. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumire bamwita Prince. Irindi ni Zagazu. Reka tumwakire kumbure atwibwire, aramutse n'abakunzi ba Peace International TV. Turakwakiriye muri Peace International TV. Ego murakoze cyane. Aba nitwa Prince Tuombe. Uno munsi ndi umutumire wanyu. Prince Tuombe, akandi kazina bakwita gute? Prince Tuombe seto irakwiye. Ego arerindi jewe nzi bakunda kumutazira yitwa Zagazo alias Prince Tuombe alias Zagazo. Reka duhera hanyene Zagazo, ico kintu rakitse? Zagazo ni indirimbo oho nembare amatazira ni menshi ho logotali jiwe ni nyinshi gasi. Gusa Zagazo ni indirimbo yiwanje. Zagazo isigura imigisha umusesekara, kuko parfois rigeje ngira ama creation y'amajambo yiwanje. Asigurira abantu icyo nashaka kuvuga n'icyo nashaka gushikako. Rero Zagazo kiva mu ijambo zaga, baraka inazaga. Zagazo imigisha umusesekara. Okay, ari amazina bakunda kukwita, urumva yuko afatiye no ku ndirimbo. Usanzwe uri umuririmbyi? Akenshi usohoye indirimbo ndagerageza gushiramo terme abantu batamenyereye. Uzijya terme ugaca usanga rero zica zihinduka amazina. Ego so je ndi umuririmbyi, ndi umwinyanyuzi, ndi mu businessman. Umuririmbyi mu businessman. Uyu munsi twatewe iteka ryo kwakira umuririmbyi mugabo asanzwe afise n'ibindi bikorwa akora ku ruhande, kumbure byo kwiteza imbere. Ariko turaza kubiganira ko byose mugabo, reka tubanze tuvugane kuri iki kintu cyo kuririmba. Ibintu byo kuririmba, imbere yuko tubwira kumbure ko byatanguye, aho mugeze n'intambanye kumbure mwagiye murahura nazo, nagomba ngo banze uducishitse kwa kantu gatoyi mukuramutsa kumbure n'abafana bawe kandi n'abafana ba Peace International TV. Ahadi za Mungu wetu zinasimama imara, ni za milele na milele.
hata milima yote ikianguka, ahadi za Bwana zinabaki pale pale. Hata nikijaribiwa na kuona hii ndio mwisho, Bwana nabaki kuwa upande wangu. Neno moja ambalo mimi ninaamini, ahadi za Bwana zinabaki pale pale. Oh, oh, oh. Sitakuacha Bwana wangu, ninangoja uliahidi. Sitakuacha Bwana wangu yo, ninangoja uliosema. Ahadi za Bwana ziko pale pale, amasezerano y'Uhoraho ari hagengene ntahinduka. Karimbo karyoshe gose. Bako karimbo koraki wawe canke indirimbo y'undi muntu? Iyo ni wanje. Ndirimbo nasohoye ndibaza mu za 2000 combien 2011 ego. 2011. Kumbe kuririmba ubimazemwo igihe kinini cyane, ndiko ndavyumviriza. Wabitanguye ryari, byakujemwo gute canke n'ingabire y'umuryango? Jeno bifata mu buryo bwose. Nkiri umwana papa wanje yari umurongozi wa chorale, niga mu ishuri muri primaire. Ndavyibuka gose, mama nawe yararirimba. Monkle wanje yari umucuraranzi, yavuza gitare. Candisanga nanje ndiko ndaririmba à l'âge de 7 ans. Mbwa neza na neza umuziki natanguye kuwukora ndabyumva neza muri 1909. Umva ni imyaka myinshi gusa. Ego. 1909 uriko uraririmba gushika uyu munsi. Urabirambiye? 1909 twarabaye batama deja, muga turacabandanya kuko ni impano d'office Imana yaduhaye, ni imyaka tuyimazemo, nta na idea yo kubireka. Ego. None ga Prince, ni igiki kumbure coba kibatera kubandanya ko numva imyaka atari mikeyi, ikintu kumbure coba gisunika kibasunika, kuko sinkekiranya ko kumbure muhura n'ibibazo hirya no hino, mugabo ikintu gituma murengera nk'ibibazo muhura navyo mukabandanya ico gikorwa, hari amahera, harimwo imodoka, harimwo n'igiki? Je ndibaza cyambere umuntu ategeza kumenya yuko ari impano, umuhamagaro w'Imana uba ufise. Icya kabiri nacyo no kubikunda, kuko giye kuba nkiri umwana nari entouré na musique gusa. Je ndibuka no kwishure bijya twita impondo nazigira ndi ku radio ndiko ndumviriza umuziki. Alors ingene imyaka yagenda iyongera, ingene nagenda ukunda umuziki gose, sikuvuga yuko ari kubera ibintu turonka indani, wanashaka na byinshi mu muziki tukora nk'umuhamagaro Imana yaduhaye. Eko kandi turabandanya kanyene. Nego. Okay, Prince niwe turi kumwe kuri Peace International TV. Benshi muramuzi, muramumenyereye, bamutumira mu bikorane bitandukanye nk'umuririmbyi, ariko abikora neza. Turumva ko yabihereye kera abikora kugeza n'uyu munsi aracabikora kubera ko ari umuhamagaro. None ga Prince, indirimbo umaze gusohora uretse ibyo waririmbye hari izindi inyinshi gose? Je mfite album nka zibiri, imwe irimo sitakuacha Bwana wangu,
inangoja talalalala. Hakaba n'iyindi nagize umudiho wa humba muga ziri muri kantike y'igiswahili. Usifiwe Yesu Kristo umwokozi, ziri kuri YouTube, so zirahari. Hakaba n'izindi ntashoboye no guharura, izindi ziri muri stock, izindi ziri aho nyene turindira igihe cy'Imana kugira zisohoke. Yego, turumva yuko afise indirimbo nyinshi mbere zamaze no gushika kuri YouTube. Reka tubatumirire kuja kuziraba. Bo kwandika gute kuri YouTube? Ni Prince Tuombe, Prince Tuombe basi, Prince Tuombe. Ibintu byose muca muronka hajya niho biri, indirimbo niki, kandi afise n'indirimbo ziryoshe gose, umuririmbyi mwiza gose. Ariko tumva ko ari impano kumbure yaturutse no mu muryango, umva ko yakuze akurira mu bakozi b'Imana. None Prince Tuombe, nk'intambamyi mukunda guhura nazo uretse wowe kumbure n'abandi baririmbyi muri rusange, hari intambamyi ushobora kubona ati izi turazihuririza ko n'abandi baririmbyi, ni nk'izi? intambamyi nyinshi gose, ni nyinshi, na cyane cyane ngaha iwacu dukorera ntibyoroshe namba. Nk'imyaka maze nkorera ngaha mu Burundi je ntibyoroshe. Ari ibintu, hari usanga wakoze n'indirimbo ukadusanga wayikoze kumbure uyisohoye si bose bayakira neza, bamwe ikabahezagira, akaba n'abandi bakunda umudiho kanaka, akaba n'abandi bakunda kanaka, ijya wasohoye aba ntibayikunze. Nkajewe ari igihe ndirimba n'indirimbo ziri educative cyane, hari igihe ntakora ku ndirimbo ngo mpaka mvuga Imana Yesu Kristo, mugabo ugasanga ni indirimbo zifasha society. Usanga umuntu agaca gutera ibibazo kubera iki waririmbye nta Yesu wavuze indani, kubera iki utamuvuze, umengo si Imana. Kumbe icyo nzi, umuririmbyi umuntu atwara message, atransmeta message. Numva nk'ubu mfite nk'indirimbo za mariage, indirimbo urukundo nta na Yesu arimo. Niko ndavuga umunsi nzozisohora rero zoca wumva ngo yaguye. Kumbe le mariage ni ikintu cyatangujwe n'Imana, so usanga ari ama message dutanga unakatubwira nta Mana irimo, umva ntiwaririmba Imana. So ifo ko abantu bacu babona kure gose. Cya kabiri, igihe ushoboye kuba uri kurakora imyaka myinshi atabuye ufise, wikoca ukoresha amakashi yawe upambana, mugabo waheza kugira ama production ukazitanga uko zikagenda, umva nta feedback, nta kintu wowe uronka uvuga yuko wokunguka. Wokunguka muri ibyo bintu, apart yuko wagize igikorwa cy'Imana, ubwami bw'ijuru bwungutse ikintu. Alors kuri wewe rero nawe wagikoze cyaha, bwana metoa bure pana bure, kikabone kumengo si nta valeur bagiha. Mugabo aussi système y'imvuga butumwa ikeneye le moyen. Ari igihe utambuka mwibarabara, iminsi myinshi nk'uje meruka amabwira turakunyotewe nta concert ntaki, yego turabyumva, mugabo amafone ayo, yego. So intambamye cyane ntizingana. Rero bamwe bashoboye gukora n'amama yabo, hari n'abandi badashoboye. So iyo iri mu ntambamye duhura nazo mu gikorwa, mugabo kenshi ntituraba ibyo, yaba turaba ibyo twari kuba twarabiheze.
muga turapambana tu yego ni lazima mpambane. Okay, none ari ikintu nubwo ntari nakikubajije, umuziki wowe wawugize umwuga cyane. wowe uragute kuba umwuga kandi no ngaha turiko turakora umwuga yego kuko ndawushize ku social media hariye nungukiye none n'umwuga deje turakorera Imana mugabo ukaba umwuga kandi kuko nk'ubu jewe mfite studio ya production audio none abaza hajya baza kuvuga ngo ndiko ndakorera Imana cyane bamikashi kugira ndabakorera umwuga ndibaza icyo kirumvikana gose. Prince yabigize umwuga kandi ntiyidoga, harimwo nubwo intambamye agenda arahura nazo ni nk'izindi zose z'abaririmbyi bagenda bahura nazo, mugabo gasabuni karaboneka rimwe na rimwe kagasayidi. Gasabuni sinovuga ko ari mu muziki cyane, umuziki kuko umuziki uri vast, ariyo nka kwa kundi dukora muri eglise mu mashengero yacu hajya hose ndina no kubaza ikintu ndakorera Imana mugabo umamagaye nk'ubu ndakugiriye karaoke muri mariage hajya simba nkorera Imana urariha cash, uje muri studio urariha cash ego. Hari n'ibindi bitera musanga binini bikeneye amakashi, n'ubu bantumiye nko muri Tanzania none ncangenda n'amaguru so numwuga nyene twinjiza ajya make mani bizanye, ntitwavuga yuko bidakenewe ahubwo birakenewe gose iyo tuyaronka menshi twokora ibintu binini gose bihambaye yego. Ndagomba tukiraho nyene usobanurira akantu gatoyi kumbure kangora gutahura. Wavuze ko zabiza mariage urashobora kuziririmba ticanye niki, donc message ushobora gutanga muri society ushobora kuyitanga. Hariho rero abakunda kuvuga ati hari indirimbo za gospel hakaba n'indirimbo profane, ibyo bintu wobisigura gute cyangwa bivuga kwiki? Profane gospel eske kandi ndibaza nawe urabirimba urashobora kumpa amakorde za profane na corde za gospel? Jewe icyo kibazo kiri complex, muganda icyo nzi jewe amajambo yose atanga message nziza yo gufasha la société ni message y'Imana, kuko hari ibintu bitatu jewe nemera gose nzi yuko Imana ihurira aba cyane. Hariho la famille, hariho la ishengero, hariho n'igihugu, ni piliers zitatu cyane gose Imana iraba. Alors nshobora kuririmba indirimbo ibuza abantu kwiba, mba ntanze message nziza kuri société, kuri bya bisuma bitajya no gusenga. Numva jusque là ndiko ndakora ikintu cyiza. Rero ahantu hari itandukaniro gusa ni igihe ushoboye gutanga ama message. Par exemple hari indirimbo ziharawe z'abantu batambaye zisunika abantu kuja mu bintu bidaha Imana icubahiro cyangwa bitahidika société yacu, hajya nanjye ndavuga no. Nk'ubu hari indirimbo naririmbye mu myaka iri imbere yariya, donc mu myaka iheze yitwa Africa, ngo imico n'akaranga dufise yambaye amabara ya Africa, we are one. So nta Yesu navuzemo, mugabo irainterpela abantu kuba umwe. Donc igikuru ni message agenda, sino melody n'ibindi je sinibaza ko hari melody y'Imana ni ya profane, kuko twese tuvuza igitare kimwe gusa amajambo ni hatandukanye ingene wubaka abantu yego. Murakoze cyane kumbure
kuri uwo muco mutanze kumbure n'abandi bari baradukurikirana baririmbye n'abandi barashobora gutahura kandi nimba ufise comment urashobora kuyigira munsi ngaho nyine gakomanta kuri iki kiganiro turiko turagirana n'umukozi w'Imana Prince Tuombe batazira zagazu. Nimba ntakugoye ako karirimbo ushobora kukaririmba gatoye karimwo ku kantu ka zagazu. Mba ndirinze zagazu chansaba maskwa ya kugira yitabire. Inzobere mu guseruka giturumbuka papa gode eye zagazu zagazu sema yayote imigisha umusesekara yayote. Numva ko nanje ndumona ndabiza ahubwo tugende rero ahubwo tugende dukwite ko duhamagara n'abandi bose bari hari hanze baze ngabitabira. Kameramana aradufasha gatoyi, kameramana aradufasha gatumbugo bo reka je ndaza nditabiriza dukubitemwo gatoyi je ndaza ndashiramwo nubwo urujwi rumeze ukuntu ariko ndaza ndashiramwo ninzobere mu guseruka giturumbuka papa gode yo zagazu sema yayote zagazu sema bon yayote. It's like nukonye loko talijiwe ni nyinshi gose n'izindi ziko ziraza vuba cyane. Imana idushoboje. Za danse ya korbo za probleme ya bien ni nyinshi gose. Izo ziri muri laboratoire. Yego. Probleme ya bien njo wayitena urumva ari yejewe ndirimba ibintu abantu hawo urasara muga gusara mu mwami ni sawa. Uribuka igihe Samsoni yishe intambwe amaze kuyica après 3 jours ngo intambwe yabuyemo ubuki. None au début yari problème muga à la fin izanye ubuki. Ni problème ya bien. Niko ico cyumiro cyavuye justement. Problème ya bien. Problème ya bien no kuvuga ngo ikintu kirashobora kuba ikibazo mu nyuma kikaba après ikibazo ni ikintu kiza kizova. Kumbe cimbonane cyagiye Yosefu afungwa. No problème. Problème ya bien. Njo yavuye mu gasho aja muri presidence. Yego. Problème ya bien. Umva nimba ari umwaka nimba la fin de l'année problème ya bien. No twabuze igituro problème ya bien after amamodoka aragenda tu. Problème ya bien. Yako kantu ni sawa. Kameze neza uzogashira mu ndirimbo donc kari mu ndirimbo ahubwo n'indirimbo iraho mu kirere iriko rarindira ingene mwe mwera turongora kwisaka. Ego turi kumwe na zagazu turi kumwe na Prince turi kumwe na Tuombe. Cette fois-ci iyo yisohotse bazuca banyita problème bien. Nindi sohotse bazuca banyita danse ya korbo. Nabimenyere. Ariko nibaza ko bitagucumutse. Ya nta kibazo. Muba abantu banyita uko bashaka. Gusa tube muri mood imwe. Turi kumwe rero na Prince. Mbega Prince ni uramaze kugira amakorabo n'abandi bantu canke harabo witeze kugira korabo canke ari nabo wipfuza ko mwokorana icokorwa baba mu Burundi canke hanze y'igihugu? Maze kuzikora collabo zitari nkeya. Hariho collabo nagize avant 2015 après 2015 à Kampala n'umuririmbyi yitwa Liriko Michael. Yagiye ngaha muri pamoja turakorana collabo ico gihe ngiye kugira concert Kampala. Rero nindi nakoranye na Benny Lubunga ari muri Etats-Unis. Ni nyinshi za Australia vuba cyane zosohoka na Pastor Moses.
ni nyinshi hari n'indi nakoranye itarasohoka n'umusista wo muri Nigeria, nayo ni remix ya Zagazo, yarayikunze gose igihe yaheruka nga Agent Snape, twaragiranye remix ya Zagazo. Yego. Ndumva ko umaze gutera intambwe muri uwo muhamagara wo kuririmba. Birumvikana ko ugeze kure, umaze gukorana n'abo bantu bose ko ndabumvise, ugeze kure, ntawe utobishima, ntawe utobishimira wewe, ntawe utobishimira Imana, ugeze ku rwego rushimishije. Ariko hari ikibazo nkunda kubaza abandi kumbure b'abaririmbyi kugira ngo twumve kumbura aho igihugu cyacu coba kigeze muri uyu mwuga wo kuririmba. Ku bwanyu igihugu cyacu kiraba muri muziki, bona kigeze kugira ngo tumenye aho tugeze, tumenye naho turiko turaja. Bivanye na experience fisenga, nuvuga yuko hari intambwe nini gose. Meruka kwanza ata ama concert avant 2008, en 2006 hoho umuntu yagira concert y'umuntu akomeye. Hari abantu bakeya wumva concert, wumvise concert wumva ni kanaka. Ico gihe hoho namwe mu mashengero wasanga bafise concert akaja gusaba ivyuma muri indi shengero. Ntivyari byoroshe ico gihe. 2005 kumanuka, muri 2006 hari umutama umuhisi nuba cyane, ariwe yadufashije cyane, yitwa ni se wa Kibamba Mark. Muri 2006 ari mu batama bafashije cyane ugwaruka, adufata mu mugongo. Concert ya mbere yakorewe muri Odeon Palace, aratanga uburyo bwiwe muri association yiwe yatanguje yitwa Agape, na niho havutse ama band menshi yenzi nga za Best Friends of God, Divine Glory, ico gihe za 3-in-1 nzi nyinshi gose ico gihe. Kuva ico gihe 2006 kuduga hariho akarusho gushika no munsi. Twarateye imbere, twe dufite ama stage meza, umuziki mwiza usukuwe, light nziza, umva hari intambwe tugezeho nziza cyane. Gusa hamwe niyo ntambwe haracari intambamyi nyinshi gose, akaba n'ibindi byinshi bikenewe gose tugomba gukora kugira dushike kure. Yego. Kumbure ntarakubaza ibya pamoja, kuko niyo nkunda kukubonamwo, ntarakubaza ibya pamoja. Mbega dukora iki none kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere, kumbure ugere ku rwego rumwe n'abandi cyangwa ubarenge? Mu bikenewe gose harimo abaririmbyi kugira urunani, kuko icyo kintu nje ndazi yuko cyarananiranye kuva kera, narakirondeye ndakibura. Icyo gikenewe gose urunani. Kandi ntibeshe hari intambwe ziko ziraterwa mu bantu bake bakunda umuziki wa gospel cyangwa umuziki dukora. Hari ibintu bariko barakora kugira tugere kuri ico kintu. Nico cyambere je mbona uko gikenewe, kugira dufashanye n'urukundo n'ubumwe. Hamwe umuntu akoze nka concert par exemple, je nkoze concert ugasanga turayitabiriye twese nk'abaririmbyi tugasupporting ujya mu ngo ari rero ibyo bintu biba ugasanga nta na kimwe dufashanye. So birakenewe gose. Nicyo kintu je nsaba, nicyo nkine je umbadira ikibazo gikenewe kugira umuziki wacu utera imbere, tugire urunani, ubumwe.
umwe wese yumve ko uwundi mu artiste ari donc we are the same. Tuko turakumbure turasozera kino kiganiro cacu, nagomba ngo dufatanye pamoja kumbure n'ibindi mwamukora ku ruhande, hagira icyo bitubwirako. Pamoja je nta byinshi novuga ko ni organisation y'abantu bakunda umuziki bakora mu rwego ruri professionnel cyane. Najewe kenshi mba umutumire nk'abandi gusa kenshi session yose simburamwo mugabo je ndi umutumire nk'abandi. Kubijanye n'ibikorwa nkora apart umuziki ntitwobaho kubera umuziki wonyene, na cyane cyane ngaha mu Burundi ntibasupportinga cyane umuziki. Niyo mpamvu nahisemo gukora ibindi bintu. Mfite studio ya enregistrement audio, nkorana n'abakiriya biwanje batari bake, iri mu nzu iwanje. Mwumva nsinziriye njyamye nkavyuka nkikangura nkuba inspiration ndakora. Akaba aussi n'Imana yaranteye iteka muri uyu mwaka, the beginning of the year, mezagiza salon nziza, sinoyita VIP, ndayita VIP. Ni salon nziza iri ku rwego rushimishije gose ngaha iwacu mu Burundi. Ni nziza s'il te plaît. Mu vision njye mfise shaka yuko aba artist dukunda ibikorwa by'aba artist bene wacu. Nimba iyo salo iri ngaho irashobora kugira promotion, umu artist afise evenement ikamugira promotion. Ni nkuko noryoherwa cyane mbonye aba artist bitabira hajya kwijya salo kugira bayiteze imbere, uko iteye imbere. Ko barakajyo keza cyane kandi ndibaza yuko yo kungura aba artist benshi. So icyo kintu aba artist gusupportinga ibikorwa byacu. Rero ni salon nziza iri kuri Permanence yitwa Tefila Beauty and Barber Shop. Hajya turasuka abadamu, turadefriza, inzara zirakogwa, turagira amakwafe y'abahungu. Ni salon nziza, yego nziza. Kandi no mu Misiri imbere massage, hari n'intebe za massage nzotanguza gukoresha, kicara intebe kakugira massage. So ni salon nziza, ugiye muza Google address urayisangayo, za Instagram, TikTok, Facebook, hose urayisangayo. So karibu aba artist, abagenzi, abantu bose. It's a beautiful salon. Ndafise aba artist batari bake, aba producteur batari bake, murambona hajya chaque fois. Ahubwo nibiyongera, ahubwo baze benshi. Yego. Abariri na TV yacu The International, Peace International. Karibu ntimuzosubire kujya hanze. Welcome. Kandi ndizera ko akabeyi katavuna. Gusangira ngo bwira abantu neza, ni kuri Permanence ku bya kangahe, nimero zingahe? Akabeyi ntikavuna kuko mu bisanzwe yo nayishira amabeyi yandi kumbure borira cyane. Akabeyi ntikavuna, ni keza gose. Yego. Iri kuri Permanence hajya kwibarabara rya kane, hajya tu juste kwibarabara ry'amabisi hagarara, niri kujya kane wirabana na tribunal ya Buyenzi. Yego, hajya nihiri. Karibu. Apara yo gushigikira umuririmbyi Prince, reka tumushigikire no mu kwimwisha. Abantu bakeneye inzara, abantu bakeneye iki, abadamu, byose birahari. Harimo ibintu bashe bitoroshe, harimo wimwisha, hariho ama TV, chaque customer afite TV yiwe.
umva ni salon iri ku rwego rwo hejuru rwose. So ikintu je nkeneye cyane ni support umwe wese, ni nkuko uwundi mu artist ashobora kuguza nka restaurant, misaba yuko njya gufungura kuri ya restaurant ya mu artist atera imbere, kuko amashikanwa siyo azotubeshaho, muga ibikorwa by'intoke zacu. Ego turakirera n'ibindi, ari yengira amapari zo kurya inyama gusa, ego kandi vuba cyane nzokora n'ibindi. Reka tubashimire abantu mwari ko muradukurikirana muri interview ya twari kumwe na Prince Tuombe, batazira zagazu, batazira logo tarijiwe, probleme ya bien. Amazina yose nta ngorane. Reka tubashimire ko mudukunda, tubashimire ko mukunda Peace International TV, tushimire abafana ba Prince, tushimire abafana ba TV yacu. Reka tubasabe kandi gukora subscribe, mukurikirana ibiganiro byacu, hanyuma musharinge, hanyuma mugire comment. Turabashimiye, twari kumwe na Prince. Reka tugushimire na Prince, twizeye ko nitwagukinira kandi uzogaruka. Koze cyane. Ego Prince turizera ko azogaruka twongera kumukenera. Namwe turabashimiye, bye bye, tutosubira.